ntabamye nyinshi kugira ruronke ubumenyi ruhuye n'ibikenewe ku isoko ry'akazi. Ubwa mbere inyigisho zitangwa ziracafatiye cyane ku mayagwa ivyo bita teori, vya bindi bisaba ko abantu babifata ku mutwe gusumba ubumenyi pratique umuntu ashobora kwisunga akagira ico ahinguye bwiwe nka za innovation n'ibindi. Ica kabiri turacafise abigisha babayeho nabi ku buryo bataronka umwanya wo gutegura inyigisho zifise akanovera, kuko kenshi usanga bihutira kandi banabishishikarizwa guca ingero no gukora iyindi mirimo ibazanira amafaranga yo kubabeshaho. Abandi nabo bama ntibuca barondera iyo bungururiza nko mu mahanga kurondera naho nyine ikibatunga. Ivyo byose bica bituma umwana yigisha ibidafise akanovera bitazomufasha guhiganirwa akazi n'abandi. Ishiyongeye kuri ivyo n'amajambo adaha agaciro indero ashikirizwa n'ibihangange mu nzego z'igihugu. Bamwe muzokumva bavuga ngo ibiharuro ntibifatiswa, abandi ngo hari dogiteri bitagira ico bimaze, hamwe n'ibindi kandi biza bica inkokora abana bakiri bato usanga batabona neza ico kwiga no kugira ubumenyi bimaze. Hanyuma akazi mu Burundi karacatangwa hakoreshejwe akamwana wa mama. Abakoze ikibazo usanga ku kazi bakoze ikibazo ku kazi kamwe bashobora guhitamwo uwa gatanu bakareka uwa mbere kubera kwisunga ikimenyane. Ubonye kandi ntibisanga mu gisata c'indero gusa, urabisanga no mu bisata vy'ubuvuzi, mu ntwaro, gushika mbere no mu nzego z'umutekano kwivuna abansi. Igitangaje rero ni mu bibanza vy'abarongoye abandi, aho uzosanga n'abari bafise uburambe, ubumenyi n'ububasha bwihariye bariko bahabwa amategeko n'abafise uburi kurushi. Ingaruka rero zica zibonekeza na cane cane urabiye mu mwimbo batanga. Igikenewe harimo gusubiza uburi kurushi. Ingaruka rero zica zibonekeza na cane cane urabiye mu mwimbo batanga. Ibikoresho bigezweho mu